Imana niyo buhungiro n'inkomezi zanje Imana niyo buhungiro n'inkomezi zanje n'umufasha tigera yovya seruka mu magoba n'umufasha tigera yovya seruka mu magoba Ni sawa? Ni sawa. Mushobora kuvuga amazina yose? Ego amazina yanje Imana yamaye nahawe n'abavyeyi nitwa Bukuru Prince. Nawe? Shalom nitwa ku mazina Ngabirano Mihaye. Nawe? Hello guys, ku mazina yanje ni Niyongabire Duskeli. Nawe? Hello. Mazina yanje nitwa Hakizimana Krista. Hakizimana Krista. Nawe? Hi, amazina yanje Akimana Eliane. Nawe? Sali, je m'appelle Gane Zangeneli. Ego, duhereye kuri wewe, watanguye kuririmba ryari ngaha? Uraririmba n'ahandi? Ya, ngaha nanguye vuba kuko ndi mushasha. Nsanzwe niga ngaha kuri ETS Kamenge. Nkaba ndirimba muri groupe public. Kuri ETS Kamenge, hanyenza nje gukora travail. Umwaka nturahera urumva? Uyu mwaka nturahera. Reka tubaze nawe. Nanje sanzwe niga ngaha muri ETS Kamenge. Muri groupe public. Uri mushasha? Ego. Amisi ndahamaze hano muri groupe. Okay, nawe? Nanje ahantu hashitse muri 2020. Nkabasengera muri Eglise na Voix de Dieu. Ndi umukoriste waho nyene. Ego. Muri Eglise na Voix de Dieu. Mutakura. Kuri 12 numero 64. Uri yawe nyuma? Mama nanje ndirimbira ngaha nyene kuri ETS Kamenge muri groupe public. Nahaje muri 2024. Kwese ndi mushasha ngaha. Uriya? So hello guys. Ego yo nsengera mu shengero rya Erabu Kinama. Ego kuvuga gukorera ngahanye kwa Fisto maze imyaka 2 nkorera ngahanye Imana ikaba yaranshoboje kandi Ngabire y'uburirimbi ndagishimira Imana cyane. Nanje natanguye ngaha navuga ko natanguye muri 2022. Ivyo ego sengera kuri 15 Eglise to MCC. Naho ikaze mwese muko munatumviriza nanje. Urabwiza bw'Imana biciye muri twebwe turiko turakorera muri ETS. Ibi tukorera ngaha navuga ko ari Bluyo. Yego. Kuva amaze kubitangura hari icyo bimaze kukumarira cyane? Bon, kuva ntangura hari inyungu ndiko ndabona kubera ko ubwa mbere sinigera ndanafata na microphone ndanayifashe naca ninya nkaca ntangura kujugumira ariko none ndayifata nkagara imbere y'ishengero shiza amanga atasonifise kandi nkabikora neza. None game murafise indirimbo ndayifise ariko ntirasohoka ntiragera ko igaragara. Imyaka 4 nivyo yego. Nawe urafise indirimbo? So je nta ndirimbo ndagira ndicarondera Imana inshoboze kuma indirimbo gwanje naje ndirimba gwanje abako baranyumviriza ndababwiye murakoze cyane gose. Urafise indoto yo kuzoririmba indirimbo? Ego kwevyo bindimo nubwo Imana ntanshoboza gusa mu myaka iri imbere bizoba. Abavyeyi bazokwemera? N'umugabo azokwankira? Nawe barakwemereye wewe urumva ni sawa? Jewe ni sawa n'amahoro menshi. Ego nawe? Naje ni sawa ndabikunda kandi ndabiririmba. Nawe kumenga ufise amasoni uzobishobora ibyaroza muhando? Imana izobishobora. None muri rusangi mfatiye kuri uriya mushasha hari ikintu birakungura muri ano mezi 3 maze kuri ETS Kamenge? En fait,
ni ikintu kinini cyane sinashobora kukivuga bwa mbere basi nari mfite n'ubwoba sinashobora guhagarara imbere y'abantu bambaye mikorofone najugumira ariko ubundi noyifata atakudidinganya ego ubona bizokugeza he muri 2040 kandi uzoba wakuze ntuzoba uri wewe nzobanda ariho n'igihe uzoba wamaze gutenga ibitambara akana mu mugongo uzobishobora uko bizogenda kose ndimwo urafise indirimbo yawe none izo tuzoyiraba ryari indirimbo personnel apana muri groupe biblique so jewe nabivuze ko atandirimbo mfise ariko Imana niyanshoboza nzokora wanje Imana inshoboze izo ndirimbo ndazikore mere nka Daniela canke muca mubyumva nyene ego so n'icyumviro nari mfise kandi niko ndasengera cyane igihe maze kuza ngahanye kwa Fisto narabonye impinuka nyinshi cyane kare nari umuntu nta nubwo nari nzi kuririmba ariko mu gihe maze gushika hano kwa Fisto vraiment ndamushimira cyane Fisto yaradukoresheje bituma nanje nkora nkatera imbere hama je nk'icyumviro cyanjye fise kandi n'umutwaro wanje fise ngo mbwira Imana muri uku kuririmba kwanje Imana izomuze n'abazungu akaririmbo kamwe mu bwo ufise akaririmbo kamwe kawe mu bwo ufise turirimbira akarimbo kiwanje yego akarimbo kiwanje so akarimbo kiwanje sindakandika fresh gusa ariko akarimbo kanje gafise na ni couple sindaheza kuikora ariko Imana iri kuranshoboza ubunye sigaye kare nta bibiri anafata ariko ubunye ndazifata ubunye ndashima Imana yuko ubunye biko biragenda neza Imana iri kuranshoboza cyane gose urakoze Mimi canke wewe urafise akaririmbo umaze kwandika genda twumve ntitukakwivye yanyiguza amaraso igiciro kinini yarakubise n'inkoni kubera ibyaha byanje yarambitse urugori rw'amahwa mu mutwe yambuwe icyubahiro ari umwana w'Imana ewe Yesu wanje sinari nkwiye kukubabaza kubera ayo wabonye urondera ubugingo bwanje ugize neza cyane Mimi aha ngwino ya ndirimbo yanje hari igikorwa Yesu wakoze wahevye ubuzima bwawe ku bwanje urasa hano kwisi uracungura nushimwe warakoze ako ni kamwe muri to kaka ni Kiswahili wamayo kwidegemvya wamaye ukugaza muri wewe ubundunesha kaka ni Kiswahili Kiswahili kamwe ko mukamenge kwa Iva nakorimuka waragahevye Yesu mpenzi wangu kama pamoja nami sitaogopa Yesu mpenzi wangu kama pamoja nami sitaogopa Yesu Bwana wangu alinipenda mimi isingelikuwa yeye mimi singepo
Mimi mumukomera amashi. Ni bande bashaka kuzoja hamwe bagakora indirimbo muri mwebwe? Ni bande? Mwebwe bo muri ETS. Hello. Nitwa Moses. Ego. Short man. Nico nkoresha amasiporo ngaha kuri ETS. Sporo. Bashaka kubabwira yuko gukora travail bijyanye no gukora siporo. Birajanye. Tujya tuko turaga. Bituma ngaha ahaguka. Ego. Ukagira soft meze neza. Tuyimba none Tuyimba neza cyane. Ego, akaririmbo. Amenga ndagwaye inkorora mugabo kidogo. Fakubwira turabyumva. Yesu ni wewe nisigira. Wari wewe wanguze nayimbikiye. Undutira byose mukuzi wanje. Ndaguhimbaza. Murakoze nari narushe. Yego. Twari mu kiganiro c'urugwaruka. Hari abavuze ko ari bashasha muri ETS Kamenge. Abo muri kumwe. Aba ni bashasha gusa uyu aramaze imisazi. Nta kuntu mwo kwisonzesha amantuze amabenye y'ukwezi. Mugasha makira ibihumbi 70 cyangwa 60. Mugaca mugenda kwa Fisto. Uwabafashe nyene akabajana muri studio kwa Fisto. Mwova muri ETS mwaramamaye. Zobatwara. Uburyo ugwaruka nimwe mudashaka gukora. Turashoboye. Sibyo? turashoboye dusumwete tashari bashaka Igihe cyose uzobura umwe ntacu uzoshikako. Muga nk'umwe muri babiri. Naho mu compose indirimbo mumera nka ba Vestine ba Dorcas. Kandi ntuze icyo bita management ntimuzoyibura mu gihe ibikorwa byanyu byamaze kuja ahabona. Muzobikora. Cyangwa ababyeyi banyu bazoca babankira kubera bavuga ko mwataye umwanya. oya Yego. ahubwo bashigikiye navyo bacakunda kuririmba cyane Muzobikora? Nzogaruka mu kwa gatatu mwabikoze. turagusezeranije Wa undi agira gatatu wo muri ETS. uyu ayibonye Ngwino. Murabana muri batatu. Umwe yazanye nk'ibihumbi 15. 15 ni 45. Mugaca mukora indirimbo. Mugaca mugenda kwa Fisto. Nimwumvise ko Fisto afise studio. Mukagenda nka Samedi. Nk'ubu murabana avuye ngaha. Mugaca mugenda direct. Mugaca muvayo iheze. Nta n'umwanya munini byotwara. Muzabikora. Cyangwa muzobigira mu gice cya gatatu. Mbeha muri mu cyakanga, muri mu cyakabiri. Mu cya gatatu muje mu kwa kane. Cyangwa ubunyene mu cyakabiri. Mugiye kuyandika. Jembigira nzo bakurikirane. yego Ndabatere kuraje. Tuze twumva indirimbo zanyu. Hanyuma nihagera ntuze clip. Clip y'indirimbo amantuze amasanamu. Niyo Fisto yaterereza ngaha. Nimuzobura truwa samire y'intuze ya clip video. Muzoca mubona yuko muri ETS hari intuze hari power intuze inguvu. Muzobikora? sizobikora Mubonye ingarutse mu guha gatatu mutabikoze. Ndoca nkora iki? Murakoze ndabashimiye. Hanyuma TV murayizi. oya Murafise amatelefone. Yo baca babafata. oya turafise mwibanga Mwibanga. Reka ndabashimire cyane gose. Yego. ngiye tubasaba ko mutwana garuka n'undi munsi turabakunda cyane Ego je mporanze rega narigeze kuba nzangaha muri intuze mu matravail. Jere nca ndabiheba kuko urabona naramaze gukura. Mugore ntabinkundira. Aratwe